yagiye abashira kwa yagiye abashira bikanka urumva ucumengo na ya manda yiwe nayivuze ati irinzi irangira abarundi bugarijwe na vyayibaza atagihinduka cyo gituma nawe avyumve iyi leta papa dubarishike nkuko mwabyumvise leta nshasha iraheruka gushingwa ni leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere mushasha Nestor Ntahontuye. Twere mwishange parsem twagira tugire ico tuvuze kuri iyo leta ni context iyo leta igiyemo imeze bwa mbere hari ubutumwa twashaka kugira twaye dutange na cane ku bayobozi bakuru bw'igihugu ndetse meme n'umukuru w'igihugu bwiwe kuko leta ni ya gatatu kuva umukuru w'igihugu atorewe kurongora imanda y'imyaka 7 harabaye leta ya mbere ya Arengiyome Bunyoni haba leta ya kabiri ya Gervendera ko buca ubu haje leta ya gatatu ya Nestor Ntahontuye. Twebwe tubona ko leta zibiri za mbere zarananiwe gutora ibibazo inyishu ku bibazo bihanze abarundi zigiye vya bibazo bikiduhanze kwa kundi mbere vyariyongereye mu Kirundi rero bavuga bati uko tubivuga ahubwo fite mbere mu Gifaransa bavuga bati iyi leta ina pas droit à l'échec nuko yuko iyi leta ntiyari kwiye kunanirwa nta burenganzira ifise bwo kunanirwa ibavyumve kuko niyananirwa nayo nukuvuga yuko ni manda y'umukuru w'igihugu ya mbere nayo nyene urumva izo binaniwe no gutora ibibazo igisho ibibazo by'abarundi urumva rero kuri igihugu nawe nagira inguvu nino leta bavuga ati correctifiaroti ibintu bihinduke tandase hinduke nubwo bidaca bihinduka bidaca bizana amarezo ngabo bihinduke tandase aho mu Gifaransa bavuga ati tirer sa référence. Ubundi butumwa twagira dutange n'ubu nuko tugize imisi tubona uko leta ihinduka mu Burundi baguma bahindagura ama ministeri ingene yitwa ivyo ugasanga ama direction aguma yimuka nk'ubu hari ama direction yarakijuragirika kuva muri leta iheruka bagasubire yimuka aguma agira uko leta ihinduka ama direction yitwa mu misozi karahinduka ikifatana n'ikindi gisubi ivyo rero kera ama ministeri yashobora kumara imyaka 8-10 yitwa uko kugira abantu kuko birazana ico bita mu Gifaransa instabilité administrative programmatique financière des ressources humaines ivyo rero nukubira nitera ry'ama ministeri agabanuka cyane naho nyene bazeze bahagabire kuko ravyo baza abarundi bafise barabe neza ejo ntuzosanga umushikiranganje ari karara asanga afise ibibazo byinshi muri ministeri we sanze kuvuga ati umushikiranganje tuvuge umushikiranganje w'intwaro donc umushikiranganje w'ubutare n'agataka amahinguriro dandaji ingenzi hari gihe kenshi usanga umushikiranganje ari aragira ministeri yuzuraje nka ministeri de la justice badorome justice sociale hasanzwe ibibazo mu butungane hari gihe usanga arabashikiranganje ariko baragira ibibazo byinshi ugasanga ama ministeri yacitse ama direction kumure ntibihagije ivyo rero birasaba inguvu nyinshi zaba barongoye ama ministeri zaba barongoye ayo ma ministeri ico rero navuga ni giki nuko navuga nti hariho ibintu twe tubona byangombwa
kuko iyi ministire tuyibonye wiravye ahanini igizwe n'abashikiranganje bashasha turetse babiri umengo basubiyemwo aho bahora n'uwundi yagumyemwo umengo bamuhinduriye ubushikiranganje nukuvuga n'abashikiranganje bashasha ivyo kenshi bashaka mu gifaransa ati canke mu kirundi n'amaraso mashasha mu bisanzwe bavyita ko ari vyiza ya maraso mashasha aje ahantu hahura ibibazo mugabo rero hagomba duse n'abagabisha tusubira kwibutsa hari ibintu n'ivya bitameze uko n'ubundi turareka kuguma hahandi ubwa mbere umushikiranganje wese abaye abona yiravye mu kiyo introspection ko afise competence technique hagije y'ubushikiranganje bamuhaye competence technique umushikiranganje babe kufise ubumenyi bukwiye kugira utahura ibera muri ministeri yawe nkuvuga ngo uje kwiga ngo uje kugira iki yakutahura mu bumenyi ufise ica kabiri raba moralité gerageza moralité nukuvuga gukunda akazi kudakune by'ubunyonyezi kutaza umenga uje gutunga uje kubaka ibyo tubatse uje kugira iki cyangwa uraye ufise leadership ikwiye leadership no kuvuga ubushobozi bwo guhindura abantu gutwara abantu no guhindura ibintu capacité dominer les hommes et dominer les réformes leadership kwiraba umushiranganje wese ukora muri wo dukeneye compétence technique ubushobozi buhinga moralité kunda akazi bukerebutsi taja muri naturiya busuma iki no kuba leader kumenya kurongora abantu no kugira amareforma ikindi cyakare niki nuko nyimba leta umukuru w'igihugu yizera abashikiranganje yashizeho kugira resultat iboneke iyi equipe leta igiza kuronka ico bita plein pouvoir opérationnel nukuva kuyiha ububasha bwo gukora ibikorwa hanyuma nyimba ari za presidence akaba suivi mugabo abashikiranganje bagakora bayita pouvoir opérationnel pouvoir stratégique suivi irashobora guma hejuru mugabo opérationnel gukora ibikorwa il faut kubagira pouvoir gukora akazi leta bakayibaza resultat ibya interference bigabanuke interference yishe iki gihugu kutamenya abantu bwaro kwezi ibiro byahe ibiro byo mushikiranga ibiro by'umukuru w'igihugu ibiro by'ucegera ca interference leta nironke cyo bita pouvoir opérationnel kuri bayibaze resultat bavuze ati rungwanya igiturire bahereza resultat hama baje ku kivi umushikiranganje wa mbere akordone aguhereza resultat niyananigwa mugabo interference zigabanuka interference ikunda kugirwa n'abandi aba autorité bo hejuru baba bakurira abo bashikiranganje interference abandi bakuza bakwiye kubakunda kuzana ama interference ni bande nani ibi bintu bigisibije muri iki gihugu abagenero mengo amategeko umugenerali ikintu cyose mu general mengo nta tegeko mengo nta tegeko bantu bose bigenda vya general ukamenga ko ari general arasumba umushikiranganje ngirira iki kidaciye amategeko negatif we wa mu general wemenya yuko iteka ryawe ryamene uko amategeko y'igihugu niba wiyumvira yuko gukoresha inguvu nini gikenye n'inko by'ubujenali byo bigira biguha ibintu nawe ubusumbwa n'uwo musoda muto mutahubwo canke abagwiza tugavuga ngo barakomeye bagashaka gukoresha amasoko ku nguvu ikindambaye mpabijya ku nguvu no higaro mu bandi canke mu mugambi uri ku butegetsi abantu mu mugambi tout sépare les affaires de l'État de l'administration et les affaires du parti nukuri izo interference itavuye niturote ngo iretije guhindura ibintu
izo interference zitavuye muri iki gihugu ntiturote nayo ivyibazo vyovyo ngira n'umwana wo mashuri bato mato ngira yo bidondagura aho abarundi bageze tugiye leta nshasha ni story ntaho ntuye umenye ko abarundi barusha go ibintu by'ibitoro ibintu by'amadevize ya ibiciro ibura ry'ibize byangombwa kuburaguza gukora intuze imigambi umuntu yikwese cyo bitari liberté économique n'ibintu byinshi igiturire muri administration ibintu by'akajagara ahantu ibyo bintu bize muri iki gihugu nukuri. Hanyuma ikindi leta yo cayihutira ibintu bitandatu ari ikintu ca mbere kugarukira kubaha amategeko nukuri leta nshasha nigarukire kubaha itegeko muri iki gihugu ega muri iki gihugu kubaha itegeko naco bikivuze itegeko ni nakamara amazi ibintu bya respect dora kuva hejuru itegeko ngo naco rikivuze abantu baragana bagapfundikanya ibintu akagira iki itegeko rije mwigizayo nta gihugu cyo gutwarwa gutyo igihugu abantu tubaka amategeko ni jengre ega abantu badutanya n'ibikoko turaza amategeko tugirako ne tutazoba tukiyubaha nakajagari ni jengre ega abantu nico gidutandukanya n'ibikoko nuko twe tugira amategeko pour l'ordre social pour l'intérêt supérieur neto atabateko tucubaha ucutadira hira je ibyo nsubira ngo bicarire nama kuna kubijama ico bita reforme macroeconomique no kuvuga ibi bintu by'amafaranga avunjwa gute inyana makora ari karakwa inyana tangwa agasakiza nyene biriko biragenda politique budgétaire ibyo bafaranga litikoresha nyene bishigwa niba bigarukire environnement des affaires abikorera utwabo infrastructure kurwanya igiturire kandi biboneka igiturire rero kutagwanya igiturire leta Nestor turayibwiye kurwanya tutaravuga tera geri ivyo biturira grande kurishirikira byaba iki gihugu hasi la corruption politique la grande corruption kuri amategeko iyo abango déclaration de biens turagusavye Nestor itanga karorero nyine nabandi bose kuri leta nshasha umukuru w'igihugu umushikiranganje nibatangura nirigatero kwa ruha ibwirizwa shingiro batabikoze none ibwirizwa tutagwe kutagyubaha ari ya mategeko runa yanda zokubaho gute ibwirizwa shingiro ryo riyakurira ibi vya confidente abantu badandaza bose nibiki kosora ibintu ivyerekeye amasoko yaratewe nta nuko inavuga ajya makode bandika n'ibishusho bwabo amasoko minga atangwa ari decision ziriko mengo n'ingingo zifatwa leta Nestor rétablissera la coopération bakonsi bivyagije murebwe byose biriko biraza ari coopération nabyo tuzoshobora kubaka ntabara tuzokubaka coopération itarimwo muri ibi capacité y'ukumerita coopération y'ukumerita gushora kubaka nideria liboneka les institutions bagafasha tujata cohésion ivy'impunzi bigabanuka abantu baterasubiza hamwe iyi chapitre ya 2015 heri kusasubiri hamwe ibi bintu abantu baseguza barahimbaza amahonya bwo kwabo turiko dusubira inyuma ibi bintu ba transparence electorale
leta nesto utegura amatora aboneka neza mu 2027 ikunda leta nesto raba subiza neza muri imigendanire n'ibihugu duhana imbibe bisubire bize bira les relations diplomatiques ça n'a résultat bizare commerce transfrontalier bigaruke tunganya inama rero yihuta ivyumviro bikordone utegura icyo bita fedorute urupapuro rw'inzira abagara bishoboye ikibe yicare badiscuter ibyo byose twicare dutere cyabyenga iki murungu urupapuro rw'inzira mukuri leta ijako kabutiko turabivuga n'ubundi haboneke urupapuro rw'inzira fedorute kugira ibintu hinduke n'ahandi ko turiko turaguma aho turi n'imvugo rero ziti imvugo bene zingi bitorongo bikeneye ngo abahiriwe gusa bitora amadovize umuntu wo mu cankuzo ngo ntayazi ntakeneye ske ntaja kwa muganga ntiyunguruza ntiyambarize kombo zinjira nani purusa amafaranga yo hanze ja ku kivi turaye pari cohinduka ni imyaka 2 gushika mu 2027 gerageza ni leta ya gatatu mugabo idakwiye kunanirwa pas droit shiki bisubiyemo Garante BNP magazine ati ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ko bwa akeske buhindura birashoboka ko bwatwawe n'umupfasoni competence bon sino menye gituma peut-être uwo mushikiranganje yama mu bushikiranganje mugabo birashobora gushuka sanga kumbure saka pa de leadership baba barayishimye ingene ashobora kubarongora abandi n'iki kimwe mugabo mu bisanzwe sinza kumwagiriza ngo nta competence afise muri iki kiriya mugabo twavuze yuko umushikiranganje hari ubu yokwira mu kiyo akarabati muri competence technique muri ibintu ngiyemwo uravye ibijanye na n'uburongozi canke byo kunyonora niki kugira wiraba kugira ugira ico uhindiye mu bushikiranganje ntuze ko umushikiranganje w'igishusho mu bisanzwe nawe yokwiraba kuko jewe sonoza kumwagiriza ngo ahanye ngo ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ngo ntiwobushobora cyane ntiwogira gute kumbere kuba ari kumurengera karimbe mugabo uko je ndabibona nuko n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nabwo nyene burafise ibibazo ku buryo bukenera impinduka canke ingene bwoshobora gutera imbere peut-être kubushikiranganje bwo kwivuna abansi nuko ufise ico butandukanye ko n'ubundi cyo novuga nuko ari ubushikiranganje ibijanye n'ubuhinga bya competence technique byose bibera muri état major des armées usanzwe niyo bibera état major des armées usanzwe umushikiranganje kwina abanza canke umuntu agera l'administration l'orientation la planification kumbura bikoze neza nivyo akaba ari appuye na état major techniquement efficace aboneka byo kwica kuko nico ubushikiranganje bwo kwivuna abansi butaniye ko n'ubundi parce que buya kwiparana état major kandi techniquement compétent ashafasha muri leadership administration kutanyonora ibikintu n'ibyo akabikurikirana aho nibaza yuko ico umuntu yo shora kwa yacishuye gutyo kigira kabiri
kuvuga ngo droit l'échec nuvuga yuko nta burenganzira ifite yo kunanirwa. Abanyagihugu bavuze ati baguma twitwaga tuyirita n'imyaka abanyagihugu bararushe mugaso baza kuyikorera akazi. Abanyagihugu nk'ubwe ngo bari baza gufata ingingo amaburugu canke nyene abaye abanyagihugu birirwa barabivuga bagira gute. Ico rero twe tuvuga nuko abaserukira abanyagihugu baporta la voix citoyen. Siniko ndashaka kwanga abaserukira abanyagihugu ngiye mu bijanye n'inama nshinga amateka byo no gufata ingingo no gukurikirana. Ndiko ndavuga abaserukira abanyagihugu mu bico bita la voix citoyenne. Ni mwebwe abanyesha makuru mwe muzokora iki? Muzoguma mukomidura umwerekana ibitagenda? Ni twebwe za société civile n'abandi asho kugico bashikiriza bose ntibafise rero aho bashobora gushikiriza ibibazo nkuko wowe ufise icyo kimenyesha makuru kibivuga cyo nkuko je nshobora kubivuga. Urumva rero mwebwe société civile les médias ja kukivi ibibazo mubishikirije mushikira abashikiranganje mubabaze mu masokoroze ico bafitiye amahinduka bafitiye igihugu no kugira gihindi. Kuvuga ko atari droit l'échec, nta droit l'échec ihari kuko banavuze droit imanda yanyuma nayo inaniwe. We numva yuko i gouvernement inaniwe, numva yuko imanda yose mukuru gena ibigiye anje abashikira ko yagiye abashira bikanka. Urumva ucumeye ngo na ya manda yiwe nayivuze ati irinzi irangira abarundi bugarijwe na vyayibaza atagihinduka. Cyo gituma nawe avyumve leta itwa droit l'échec igize échec. Urumva ya échec ku myaka indwi yose ntibikige ku mareta gusa kija kuri manda watorewe. Aho rero niko l'analyse scientifique niko ibivuga kandi nawo biharira nabo nyene nibo biharira. Imboneza bya coopération ira coopération canke n'ibindi canke amahera umuntu aronka muri za banki mu cyane n'ibindi ibi urumva urashobora kwitoza utunyoni ukavuga yenda kubwira uko kuri kumwe. Je mvuze nti ntuzubaka jiji murembwa ata coopération nta barabara gikaburimbo uzubaka ata coopération ubanza ntigwiciye nuzo mparirize rero uze naza mpaririza mbira ati nzokuri barabara makaba narishe kandi ngoze ata coopération ata banque mondiale ata BAD atanda tayo araza abivuge ivyo kundaye ata deni natse hari yatabushinwa ata ntibishoboka. Ikigo c'indege conyene cananiranye turindira imfashanyo y'abashinwa nawe nyene ntiratangura hama ngo nta coopération. Leta yanavyemera yaragize stratégie de la coopération ni hamwe nyene gusa yuzi ko iyo coopération isaba sacrifice. La coopération demande des sacrifices kubatwara kuko abantu kenshi batwara mu bihugu bya bado development ama coopération yabate bashaka gufata ibiro byose kumengo bazobitunganya ko bashaka. Ijya souveraineté bakunda kuhisha kwitiranya amaheraje ibiki byose tubigere uko dushaka sivyo. Hari amategeko agenga ibintu byose yubahi niki igihugu kitagira coopération. Ibihugu twago vy'iburaya ngo biradufasha coopération n'uruba ko bigira coopération muri OTA bikarindira ifashanyo ya leta z'ubwe za Amerika. Wumva ngo n'ubufaransa canke ngo ni igihugu kitagira coopération ni cyane ibyo wabibonye. Igihugu ca mbere gigaje kwisi ngo nta coopération kijamo. Urumva we coopération isaba sacrifice nico gituma wenye imvira ngo bazoguha banki mondiale ivuze ngo ndaguha amafaranga ugata amafaranga kugira jegwe neza uyashira ntuzure yaho ushatse ngo ko ari souveraineté kugenda yaho ushatse. Ingyo niyo souveraineté yo souveraineté. Niza jishi ibihugu biwacu bikegera ibindi gukomfonda ko igihugu ari by'abantu. Ibi inyi ikicango ngo location ibi mu manyamisha makuru biri muri by'igiture na confidente navuga ibi ni nabango bihagurukirwe. Ega yo mazu igituba aguma kotwa haba ari mu kuboko kwa bategetse nyene bemera ko leta isohora amaheriza gupangira wafatanye iki hako leta ariyo yunguka. Nimwe bya confidente nakubwira
nibyo bitembeje igihugu rero niyakora ibisi kwihagira ibintu sinzi netebe nigeze kubona hari kuwa kane bagiye gusenga bakabana iteme bavuga ngo kutasura kwihagira ivy'igihugu iyo mwarayibonye ni bande bavyihagira iyi leta ya Nesta arabwo ni yerekana bihagira ivyo by'igihugu nyene kubemanga ko abantu bavyihagiye ega ni ibi nyene urinze bimanga ko ivy'igihugu bavyihagiye ni leta rero niza nabo bavyihagiye babisubize cyangwa rero uvuga ngo birerega nivyo birumva wenye mba yubatse inzu hako leta yunguka reka leta iguma isohora ayo mahera kubera swat ya interference migwanje nyene yo turagabura amahera nyene yo ni wa mugwiza tunga tuzogabura amahera reka amahera guma yinjira reka tuyipangishe kuri me reka amafaranga bipangisha kuri menshi ndaja kugabugwa ninde akibagije naja kugabugwa ibi rero ni ko ni ku gihugu kigenda kigirira on n'a pas droit à izo interference tavuye Valentin demande la compétence de la nouvelle ministre de la Défense. Bon, et je dirais que bon, j'ai dit qu'il faut que chaque ministre fasse son introspection par rapport à son ministère, le leadership, la compétence technique, et la moralité. Je dois dire que peut-être la particularité du ministère de la Défense, c'est que c'est un ministère doté d'un état-major qui contrôle toutes les opérations technique. Donc, à la limite, quand on est mis de la défense, si on est doté d'une bonne moralité, d'une capacité de leadership et planification, on peut aider à améliorer les choses tant que la structure opérationnelle, technique de l'état-major est compétente. Là, il ne pourrait pas y avoir de problème. Deuxièmement, il n'y a pas droit à l'échec. L'action citoyenne est dynamique. C'est ce que tu voulais dire. Les Burundais ont exprimé depuis longtemps leurs doléances, leurs situations calamiteuses, leurs souffrances. Ils sont régulièrement exprimés. Il appartient alors à vous les médias, à travers votre structure, à travers votre potentiel d'influence dans la société, de relayer ces messages. En appui avec d'autres qui incarnent la voix citoyenne comme la société civile. Nous sommes là, nous sommes disposés. Il faut qu'il y ait cette coopération avec les médias pour que la voix citoyenne soit toujours portée au plus haut. Troisièmement, coopération avec les partenaires. La coopération avec les partenaires demande des sacrifices. Mais ce que je peux dire, le Burundi, tel qu'il est aujourd'hui, ne construira aucune infrastructure digne de son nom sans coopération. Tu ne construis pas un barrage hydroélectrique sans coopération, sans appui, sans digne de son nom. Comme Gigi Muremyi, la réflexion de l'aéroport international de Bujumbura. Elle a tenté, cette réflexion a tenté d'être reportée toujours au 40 degrés. Maintenant, c'est la Chine qui a accepté de nous appuyer. Ce n'est pas ça la coopération. Non, la coopération, même dans les documents, il y a un document de coopération. Peut-être que la coopération demande des sacrifices. Surtout pour ces leaders des pays avant de développement. Et qui brandissent toujours le nationalisme, le patriotisme, alors que ça cache une volonté de vouloir s'accaparer les richesses des pays, de leur pays. C'est un alibi pour masquer une volonté interne de vouloir s'accaparer les richesses nationales. Oh, la coopération, c'est la rigueur, c'est la loi. Ce sont des principes internationalement reconnus. Si la Banque mondiale vous appuie à des principes qui ont été respectés en Tanzanie, au Congo, au Rwanda, au Togo.
Ce n'est pas le qui fait la cavalier seul. Mais c'est sacrifice des fois pour plusieurs leaders des pays en voie de développement avec une prétention sans borne, une boulimie de s'enrichir démesurément, veulent toujours faire une même sur les richesses nationales, soit disant que même si la Banque mondiale sera, ça porte atteinte à notre souveraineté. On brandit toujours la souveraineté à tort. Quatrièmement, location, conflit d'intérêts. Le budget qui alloue à la location des bureaux, surtout dans l'administration publique, tout cela relève des conflits d'intérêts, de la corruption qui gangrène le fonctionnement des rouages de l'État. C'est ça. Parce que tous ces maisons qui sont louées, c'est un circuit de certains hommes influents qui veulent saigner pieds sans vergogne les caisses de l'État à travers la location des bureaux. Ce montant qui est transféré régulièrement, qui est viré dans les comptes pour régler ses loyers, il est partagé en fin de compte. Donc c'est une façon aussi de s'accaparer de l'État national. J'ai été impressionné de voir la thématique de la prière hebdomadaire, plutôt de la prière mensuelle, c'est hebdomadaire. C'est mensuel ou hebdomadaire? Mensuel du parti. Il y en avait de l'accaparement des richesses nationales. Le gouvernement devait s'attaquer à ce vice. C'est un aveu d'une corruption vraiment sans égard. Mais personne n'ose faire avancer aucune action. Je crois que quelque part, il faut justement rectifier le tir. On ne peut pas continuer à avouer qu'on a pillé sans vergogne les deniers publics et les caisses de l'État, qu'on les accapare, et dire qu'on va simplement faire une prière et que tout cela devait être réglé immédiatement comme ça. C'est une honte pareille. Je crois que le gouvernement alors a dépensé sur la planche des défis qu'il doit relever. En terminant, nous lui souhaitons courage et bonne chance. Leta tuyifurije ibikorwa vyiza, intero twazitanze, mugabo la feuille route, urwo rupapuro rw'inzira, nyakubahwa Nestor, turarukeneye kandi tubone ibyo uherako n'ibyo uri kuratangurirako, itugume muri vya bindi ngo turiko dutamba umuziki tutabona iyo turiko turaje. Murakoze.